Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana imbuga hwaniro za Eriko Mage mwiriwe canke mwaramutse canke umugoroba mwize vana uherereye. Uyu munsi igenekerezo rya 16 Nyakanga umwaka wa 2024 niho ishiramwe Ubaka Nation Group yazinduka ritanguza ibikorwa byo gukura imicafu iri ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura Marché Central de Bujumbura. Umushikiranganje byo ajejwe harimo inyubako za leta n'uburaro rusangi Dieudonné Dukundane akaba yatanguye yerekana uko iyo soko imeze n'ibikorwa bigiye gukorwa ari kumwe na Fabrice Manirakiza bakaba bashoboye kugendagenda muri ico kibanza baraba ko kimeze aho bashoboye kuzunguruka ahari iyo micafu bahavuye batangura kubomora ku mugaragaro inyubako zaje zisanzwe zihari aho nyene Fabrice Manirakiza akaba yaciye atanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura hakabagiye gusanurwa hakubakwa isoko ya kijambere yo ku buhinga bwa none ikazoba yitwa Bujasti Plaza izoba irimo igorofa zigeretse inshuro 30 aho nyene Fabrice Manirakiza asanzwe arongoye ishiramwe Ubaka Nation Group aho yamenyesheje uko ibikorwa bigiye kugenda akamenyesha n'ikigega One Africa Investment Fund ico kigega akaba ari cyo kizovamo amafaranga azokubaka iryo soko reka tumukurikirana. Jewe nitwa Fabrice Manirakiza ndi umwana w'umurundi nagize nakuriye muri Australia haba ndiko ndarangura imigambi yanje ngaha canke imigambi ya twese rero uno munsi akaba ari umunsi w'umunezero kuri twese ndasigura igituma ari umunezero ku barundi bose rero uyu munsi akaba ari umunsi twatanguye gutegura ikibanza cyo kubakwamwo isoko rikuru rya Bujumbura ndasubiyemwo n'umunsi uhambaye kuko n'umunsi dutanguye gutegura ikibanza cyo kubakamwo isoko rikuru rya Bujumbura igihe cyo gutangura kubaka isoko nyezina navyo tuzokongera tubibamenyeshe rero turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako canke ajejwe iki gikorwa kiri isoko rikuru rya Bujumbura twagize amahirwe yo kumwereka uko novuga ati ko dutanguye ivyo bikorwa twagize amahirwe yo kumwereka aho novuga ati isinzikara iri soko ryari ryagize twese turabonera hamwe ko kuvyukuri bikenewe ko abana b'u Burundi tuvyubake rero n'umunezero udasanzwe kuko kujya nagiye ndabivuga ni i projet novuga ati izokubakwa na Ubaka Nation Group hanyuma Ubaka Nation Group nayo ikaba yaruguruye amarembo kugira iyo projet izofinanswe n'ikigega c'abarundi bose ndasubiyemwo hariho ikigega twashinze kitwa One Africa Investment Fund icyo kigega ni kigega kirengeye ubutandukanire bw'abarundi bose kirengeye amoko kirengeye imigambwe kirengeye amashengero ni cy'abarundi bose icyo kigega rero twifuje ko uwo ari we wese duhereye kuri wa murimyi wa ruguru tukaja kuri wa mu diaspora ba muri Amerika tugahera kuri novuga ati tukavuga kuri wa mu taxi vero ngaha tukavuga muri wa wundi akubura isoko ngaha ko bose bashobora canke bashobora kugiramwo umutahe ivyo rero mu kubikora twashinze ko umutahe umwe mu mafaranga y'amarundi ari 103 by'amafaranga y'amarundi umutahe umwe mu madolari ni 103 y'amafaranga y'amadolari aho urumva ko ari ukugurira amarembo baba diaspora bene wacu kugira nabo bashiremwe umutahe ndasubiyemwo iri soko rya Bujumbura rigiye kuzofinanswa n'ikigega c'abarundi bose rero mwese muriko muranyumviriza ndabateye akamo dusidukane niyonka mu kirundi baravuga ati ubushaka iteka aragitera bisigurika ati ni iteka ry'abarundi bose rero guhera iyi saha guhera uno munsi shize ku mugaragaro ko imitahe yaruguruwe novuga ati turiko turabivuga kuko twabonye ubwishi bw'abantu kuko inyuma y'imisi ne tubivuze mu misi heze imitahe irenga 300 yari imaze kugugwa imitahe irenga 200 mu madolari yari imaze kugugwa narabibabwiye Bankobu nico yashimye kudufasha kugira uwo ari wese ashobore kuronka access yo kugura umutahe rero nkavuga ati ico kigega kujya nagenda bivuga kirengeye imbibe kandi abantu bavyumve si kigega ca leta ni kigega c'abarundi twese bumve yuko ubwo bwigenge buhari kugira abarundi tuje hamwe
twenyine twihe iteka. Mwese murabizi ko iki kibanza umwanya cyari kimaze kitarubakwa, twese byadutera isoni. Aho nibaza ko nihenze, twese byadutera isoni. Rero nkavuga ati ko tugira amahirwe uburongozi Sebarundi umukuru w'igihugu wacu akaba yavuze ati abarundi twese turi kumwe turashoboye. Bijya jambo rya turi kumwe turashoboye twerekana isiguro yaryo. Ikindi nacyo kuba no vuga ati hariho imbono twese turiko turajamwo y'ibihumbi 2040 y'ibihumbi 2060 bagenzi ntiturindira uwo mwanya wose. Reka mu myaka 5 twenyene twiyubakire Dubai ngaha. Ubushidikanya ko bitokunda abone ubushobozi, abone inguvu z'abarundi. Ubu rero novuga ati akanakarorero ni challenge twihaye nk'abarundi twese. Kujya nabivuze urumva ni kigega c'abarundi bose cugururiye amarembo ku barundi bose. Rero ni kigega twagize umwanya ukwiye wo kwiga amategeko akigenga. Twamaze ukwezi turiko turakorana n'inzego novuga ati zibiraba, hanyuma rero turavuga ati reka rero dutangura igikorwa cyo kwegeranya uburyo, cyo kwegeranya amafaranga y'abarundi yo kuyubakira ico. Munyumve neza, amafaranga mugura imitahe ni muyahaye Fabrice, nta muntu n'umwe muyahaye, muyashize mu kigega cyanyu kugira twese dushobore gukora igikorwa kigiye kuduhesha iteka mu gikindi gikomeye cyane, kigiye no kuzokutwungukira inyungu. Novuga ati kugira dushike muri cya gihe umurundi atangure guhembwa, umurundi aryoherwe no kwitwa umurundi, umurundi ashobore kuvuga ati Mana warakoze kungira umurundi. Ivyo rero birashoboka kandi tugiye kuzobishikako. Rero icyo novuga ni cyuko inzira zo kugura imitahe zaruguruwe, inzira zo kugurura imitahe zaruguruwe. Twuguruje konte bloke, ndasubiyemo ni konte zugaye. Na jewe Fabrice n'uwari we wese nta numwe afise uburenganzira bwo kujya gutora amafaranga cyangwa gukora ayo mafaranga inzego zibijejwe zitarajaho mu mategeko ngenderwa ko y'ibigega, ku mategeko y'igihugu, ku mategeko internationale. Narabasiguriye ko haba hari urwego rugera ikigega, narabasiguriye ko hari urwego rw'umutekano w'amafaranga, narabasiguriye ko hari urwego rw'umutekano w'abanyamitahe. Ikindi kiryoshe muri icyo kigega novuga ati kirengeye ayandi mastructure novuga ati y'ama institution financiere yahora ahari. Si bya bindi haza umuntu akaza yikoreye miliyari dukaca umengaje guhonyora wa wundi yazana gatahe kamwe. Oya, suko bimeze. Mu mategeko ngenderwa ko y'ikigega nta assemblée générale hari, twese turangana. Mugabo mwumve neza ko mu nyungu washizemo amafaranga menshi ni wazokunguka vyinshi, kandi mwibuke yuko umutahe w'amadolari uri hejuru cyane kurusha umutahe w'amarundi, kandi ntibibujije ko n'umurundi ari ngaha ashoboye kwironkera iryo dolari ashobora kugura umutahe wiwe mu madolari. Urumva rero n'ibintu byugururiye bose. Guhera iyi saha rero nicyo nako ndababwira yuko abashaka kugura imitahe twarabashikirije amakonte, twongera turabashikiriza amalinye yo kwitura. Uko bigenda wewe uragenda muri Bankobu. Ubu twarasabye Bankobu hose kwihashira amakonte y'icyo kigega. Ikigega cyitwa One Africa Investment Fund. Amakonte yayo ari muri Bankobu, ari muri CRDB. Duhigwa duhishije Bankobu yo urazi ko yegereye abene gihugu hose. Bisigurika ati rero wewe mu kugura umutahe genda muri Bankobu, genda muri CRDB. Niyo uri mu diaspora uri hanze jya muri banki ariyo yose ku isi. Konte twarayitanze na Swift code turayitanga. Umaze kuriha umutahe wawe ijya bordero nicyo cyemeza cyawe cya mbere cyerekana ko ari cyo mutahe, ko watanguye urugendo rwo kuba umunyamitahe. Mugabo wibuke urishe urose ijya receipt ya bank ubutanguye rwa rugendo, kuko ikijya gikurikira haca habaho rero icyo kuverifya. Wewe warose ijya bordero hariho urupapuro bita acte d'engagement cyangwa urupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rupapuro ushobora kururonka ahariho hose, ushobora kururonka ku masite, ushobora kurudusaba, ushobora kururonka uciye mu nzira zose, cyangwa niyo wojya muri Google ukandika One Africa Investment Fund
cyangwa ukandika imitahe yacu.com, ubwo nyene uba wahashitse. Rero iyo wahejeje kurihira umutahe wawe, igisigaye nuko wuzuza ubwo rwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe. Ubwo rwandiko rero ururungitse cyangwa uruzanye, ucuruzana na gafoto ka passport, uruzanana cyangwa ukarurungikana kopi ya passport yawe cyangwa karangamuntu. Hanyuma ukaca uruzana ku biro byacu. Ibiro byacu biri ngaha ku nimero 6 kuri avenue Boulevard de Independance nimero 6. Hanyuma ugashobora gusinya iyo engagement. Ikindi naco mwomenya ni icuko kujya nagenda bivuga abarundi bene wacu baba diaspora, aya n'amahigwe akomeye cyane yo kwinvestisa mu nkundire. Sindavugishe n'ijambo ryo kuvuga guterera, no, iyi ni mitahe, sivyo guterera. Nta muntu tubwiye gushizemo amafaranga yo guterera, dushizemo imitahe izokungukira. Kuko ndatanga akarorero mu vyigwa twagiye turagira, musubire mu ntahure yuko ivyigwa tumaze kugira ntibiraba definitive. Nivyaba definitive tuzobabwira, mugari ivyigwa turiko turaraba iyo biriko biraja biratwereka suppose ko hashobora kubakwa nk'imiliyaridi zigera nk'500. Suppose izo miliyaridi 500 muravye ibi bikogwa uko bizoba bihagaze, nawe none yazoburi imiliyaridi 5 tuzoza turakuramwo ku kwezi. Uci ufata za miliyaridi 500 ukazigabura miliyaridi 5, uza gutora imyaka 8. Bisigurika ati imyaka 8 tuzoba twisubije amafaranga twashizemo. Cufata rero ikiringo c'imyaka 12, fata ikiringo c'imyaka 40. Mwebwe mwashizemo imitahe muriko muri ronkera inyungu. None mwumva ko tuzoba turiko novuga ati tuzoba twamaze kuba Dubai? None nimwumva ko tuzoba tugiye muri ryayishurwa ry'abarundi ryo kunezererwa no kuba umurundi? Kandi mwibukiye ni proje imwe. Mugabe icyo no babwira nuko iki kigega kizoba gifite amahirwe yo gufinansa amaproje atandukanye. Murazi muri Tanganyika hari amafi menshi, murazi ubutare bw'i Burundi ngo tuzopfa twimbura. Ivyo rero kugira bikunde nk'abarundi twagize urunani, nuko tuba twagize ubwo runani tugashira ubwo buryo hamwe bwo kubikora. Iri soko ukuntu tuzoryubaka kujya nagenda babwira kujya nagenda babwira ni gikorwa murabibona ko dutangwa ibikorwa byo gukubura, ni ibikorwa bishobora kuzotwara ikiringo cy'ukwezi kumwe. Na munyumve neza rero, abantu bipfuza gushira imitahe muri iki kigega, ndasubiye mwabashaka gushira imitahe muri iki kigega, dutanze ukwezi kumwe. Ibi turiko turabivuga bivanye n'ubwishi n'ishaka by'abantu twabonye ukuntu bavyipfuza. Rero kugira twihege ateka, rero kugira mu kwezi kumwe duhejeje gukubura dushobore gutangura kubaka, dushobore gukora, kuko duhejeje gukubura hazoba ibikorwa by'amaitide diso, hazoba ibikorwa byo kurondera n'aba expert badufasha bavuye hanze. Mugabo mwumve neza, niyo azoba ari umuzungu avuye hanze ntazoba aje kuruta umurundi. Aba barundi bubona babajene biwacu nibo bari imbere muri iki gikorwa, abo nabo tuzifashisha bazoba bari nyuma. Agaciro k'umurundi muri iki gikorwa gategerezwa kuba kambere. Rero nkavuga ati turatanze ukwezi kumwe, uwo yipfuza kugura imitahe ayigura ubunyene, niyashika mu kwezi kumwe agasanga twarayikwijije nakazi kiwe, niyagira Imana tukaba tutarakwiza iyo mitahe byensiri twozokongera ku mwanya. Mugani bivanye n'ubwishi bw'abantu uko tubibona nuko kwezi gushobora kutazoshika. Rero nkatera kamo abavyumva, ubwo je ngeza aho mvuga ati abarundi twese za miliyoni 13 z'abarundi twiteka twereka makungu ko dushoboye, kuko inyuma y'imyaka tuzojabuka n'Uburundi dutangure kuja gufinansa n'amaproje yo hanze. Rero nkavuga ati kujya mwagiye murabivuga, se barundi yaragiye arabiduhishurira ko abarundi, na jewe nongere ndabishingira intahe, itunga Imana yahaye abarundi rirarenze, ubwenge Imana yahaye abarundi burarenze.
ibi rero byo kwikingira tubirengere, ibi rero byo guterana imitego tubirengere, ibi rero bya bwa burozi bw'abaturoze ngo uri umuhutu we uri umututsi tubirengere, ibi rero bya za nsaku usanga twirigwamwo tubirengere, ibi rero bya babandi baca bahaguruka ngo Fabrice ngo niwe yahawe igikorwa. No, iki si igikorwa cya Fabrice, iki ni igikorwa cy'abarundi twese. Ndabasigurire mwumve yuko ntivyari bibujije ko jewe nshobora kujya kwironderera banke cyangwa aba investisseur bakazana amamiliyari jewe nkunguka jenyene, ariko ikiri ku mutima si ico. Mvuga ati abo bazungu ntabo dukeneye, ayo mafaranga ntayo dukeneye, twebwe barundi bose kuburyo na wa murimyi wa ruguru agira amahirwe yo kuvuga ati narimbuye naradandaje narungutse 200,000 reka ngura umutaha umwe gusa, kugira igihe cyose azoza aracanga avuga ati raba ivyo twikoreye nk'abarundi. Nico gituma twavyise the pride of Burundians, iteka ry'abarundi. Rero nkavuga ati kubijyanye n'iki kigega nababwiye ndasubiyemo ni kiringo cy'ukwezi kumwe. Muri uko kwezi ukazosanga imitahe target turiko turashaka gushikako ni mitahe 1,000,000. Ndasubiyemo, urumva nta n'ibice 10 kujana bya population. Urumva rero murumva ko ari mitahe mikeyi. Mugana narababwiye yuko inyuma yaho bishobora kuzobandanya kugira do finance yindi migambi. Mugabo ubushaka gushiramo umutahe wo kugira uze kubaka isoko rya Bujumbura afise ukwezi kumwe, nagende muri Bankobu ariho umutahe wiwe, hanyuma yuzuze acte d'engagement canke arindire, kuko guhera ubu tuzoca dutembera mu ntara zitandukanye tugenda tuverifya. Naho subiremo ndaze hari abantu benshi bakunze kuyitira Fabrice, abo bantu bose banyiyitira muri Facebook hari amaprofi arenga 10 yiyitira Fabrice. Umuntu azokwitambika muri iki gikorwa mu kujya kwiba bene gihugu nakazi kiwe, ntagira umwene gihugu azohendwa ngo nije ndiko ndegeranya amafaranga. No, suko bimeze. Ntagira umwene gihugu azohendwa ngo nijewe ngo ngira ndabajanira ayo mafaranga. No, najewe Fabrice ndinaza kubwira ati mama kashi ntuzuyampe, uzuyacishe kuri konte zatanzwe kugira nikemeza ko amafaranga yawe wayatanze, kuburyo n'iyijuru ryokoroka ibi bikanka ko tubandanya amafaranga yawe yakuramwo 100%. Rero nkavuga ati abo bazokwikinga mukiza bakaja gukoresha amabordero, ikintu cya mbere tuzokora ngira murabona ubutungane burahari, tuzobatura ubutungane hanyuma batabwe muri yompi mwenga niko babivuga. Rero nkanura abarundi ntihagire umuntu aza novuga ati gusabota canke gukonona ibintu by'abarundi twese. Again ndasubiyemo, ubu ushaka ko nabajya bene gihugu bariko bararaba bari hajya nabo bagiramwe ijambo, nabo bagiramwe uruhara. Rero nabasiguriye icyo kigega. Ikindi rero icyo novuga ni cyuko kuri iki kijanye n'uwo mugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura nababwiye turabona neza ko ari umugambi tuzokora hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5, hanyuma twese tukaba twinjiye rero kwibera muri ya Dubai. Mbe ngira mwabonye igicapo cyayo, hazoba hariho ama complex atandukanye, hazobaho na etage y'inivo 30. None nimwumvaga abagenzi ko ari ibintu byo kwihiteka. Hari ikindi kintu kiryoshe shimireje imbere, hariho article yagize, hanyuma habamo mu expert yadutereye icyumviro. Ico gihe yaravuze ati mbe none ati barabe neza ati ntibave dusanga ari iby'abantu babasirimu gusa. Aho yarahejeje kumpa icyumviro cyamvuga ati kuri ama complex tuzoraba ukuntu dukora complex imwe na baba mama badandaza itomati bisangemwo, na wa wundi novuga ati adandaza ibiyoba yisangemwo, kuko n'umwana w'u Burundi afise uburenganzira bwo gukora icyashaka mu Burundi kimuteza imbere kandi giteza imbere twese, kuko kujyamo ni kibanza kizoba giteguwe neza, azoba ari amakori ya leta, azoba novuga ati kizoba ari kibanza giteguye neza. Urumva ko kizoba ari ikintu cyo kwiha iteka twese. Rero ndagize ndabashimira, ndasubiyemo uno munsi turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe iby'inyubako, dutanguye ibikorwa byo gutegura ikibanza. Nitwaheza gutegura ikibanza, ibi byose mubona byahavuye, hazoca hakurikira ibikorwa byo kugira ama étude du sol,
ama geotechnique kugira turabe yanyubakwa y'inivo 30 mu kuzimu hazoja dukora ibintu muri professional ntitugire vya bindi nyuma y'imyaka ingahe tuzova tubona ngo byatuguye ko no twihiteka dukora ibintu ku buryo n'abana bazotuvukako bazovuga ati ababayeho mu 2024 baratanguye ikintu cyatubereye ibendera. Ego ndindira mpeze mugenzi ndindira mpeze ego rero nkavuga ati ndababwiye yuko ubu uko tugiye kugira turagiye kuza turi abafisi ibibazo kuza turaba bishura twarabitanguye mwarabibonye ku matwi nico gituma namwe muri ngaha twaranuguriye turavuga ati abajournaliste bose bo babyipfuza turabahaye ikaze kugira tuze turafashanya gukwiragiza inkuru yose kuko ndababwije ukuri iki n'igikorwa Imana yantumye iki n'igikorwa Imana yadutumye mwebwe kuba muvyumvise no munsi uzovyirengagiza n'akazi kiwe ninaza ndababwira ngo tuje gukora ikibi ntimuze munyumvire mugu wumva wese ko ari ikintu cyubaka twese tujyane twigire mu terambere rero nababwiye contact aho mushobora kuronka izo information amakonte za form mushobora kubironka turafise amasite hariho imitaheyacu.com hariho oneafricainvestment.com canke genda muri Google wandikeyo One Africa Investment Fund canke genda muri Google wandikeyo imitahe yacu ivyo byose ni novuga ati ni nzira ushobora kuronka ko information kubijaye n'ama contact nagenda yababwira muraza kuyibonera ngaha ni 76 ni 96 ni 87 n'ubusa 5 ni 66 66 59 79 izo ni novuga ati ni mirongo yugururiwe ikigega kugira twese dushiremo imitahe nayo ubundi contact zanje nanje murazizi mwese ni guteranya amajana 256 na 57 68 41 ubusa 4 umuntu azohendwa ngo areka aravugana na Fabrice ataciye kuri iyo contact ndabisubiye mu ntaza mbaze rero ndiko ndabivuga ntanga umuco abarundi dukorere hamwe turi kumwe twese birashoboka kandi ubumwe bwacu nizo nguvu zacu ibibazo merci sigure ko iri isoko ryo kubaka isoko ryahawe ishirahamwe ryitwa Ubaka Nation Group abarigize uri hejuru wa mbere ni Jewe Fabrice iyo Ubaka Nation Group icavuga ati ho kugira tuje kurondera amafaranga mu mabanki cyangwa mu ba investisseurs no hacaba wa mu visionnaire cyangwa wa mu promoteur yitwa Fabrice acavuga ati kubera iki tutokwishiraho ikigega kizofinance uwo mugambi kugira n'inyungu ikiboneka rero leta mu byo bumvikanye na Ubaka Nation Group ni formule iri mu byitwa BOT wanashaka biri mu nzira ya PPP BOT ni build on transfer bisigura kati leta ivuga ati wewe genda wirondere yukura amafaranga genda wirondere yukura ubuhinga iki gikorwa cyubake hanyuma twumvikane inyuma y'imyaka ingana iki uzocubisubiza rero bisigura kati iki kibanza ni cya leta ijana kwijana mugabo imyaka twumvikanye irarenga 200 nico gituma nakubwiye ati mu biharuro turiko turabona inyuma munsi y'imyaka 8 amafaranga tuzoba twasize muri iri soko nk'abanyamitahe tuzoba tuyagaruje cyo harura rero imyaka irenga 12 turiko turaronka inyungu nibaza ko cy'uwa mbere ugura umutahe Murizana neza iyo myaka mwumvikanye na leta ningahe icyo menya ko ari gurenga imyaka 200 hejuru y'imyaka 200 amakanzu ka kabiri iri soko hatawe neza rizotwara umutaho ngana gute canke mugereranije muzotanga kuba kajyari neza na neza urakoze nabasiguriye mu byo twari twasinyiraniye na leta yaravuze ati reka tubanze tubaha amezi 6 ya mbere kuraba ko mubishoboye urabona ko inyuma y'ukwezi kumwe gusa nibaza ko ukwezi kutaranashika leta yamaze kubona ati ba bantu barabishoboye
bisigurika ati rero mu kiringo kizotwara iri soko kugira rihere nababwiye ni hagati y'imyaka 3 n'5 muganda babwire turacari mu vyigwa nico gituma twaje gutegura ikibanza kugira icyo kibanza tuce tubanza tugira ama geotechnique ama étude du sol ayo ma étude du sol ni yakunda ko tuca tugira ama devis ayo madevi tumaze kuyagira niho tuzoca tubabwira ati rero ubu igitigiri kizo rya soko ryacu rya Bujumbura kizotwara naya mugana kubwiye ngereranya nka Fabrice yuko uko ndabibona bishobora kutazorenza miliyari majana 5 kuvuga yuko hari ivyigwa twabona bwa mbere ubushikiranganje bwari bwarakoze jewe ibyo bindi ntavyo nzi ndasubiriyemo abantu babaza ngo urumva ngo none abarimwo ngo ibikini jewe ntavyo nzi jewe fata ko ndi umuntu mushasha wowe umbwiye ati ingunyubakire rero ibiba byarabaye canke ibiba byarakozwe jewe ntavyo nzi ivyo nzi ngivyo narabiberetse ivyo nzokora ngibi narabiberetse ego rero ubu turi ku rupapuro rushasha ivyo bindi vy'impapuro za nyuma ntimumbaze hanyuma isoko ryamara kubakwa kuvuga mugururira mbabare gatoya ego muramaze kucyumviro cy'ibibanza bizoba bihari ivyo navuze ko tukiri mu vyigwa turacari mu vyigwa inyuma yuko nitwaheze ibi ama étude du sol agahera twe icyo tuzoca dukora novuga ati ni vyigwa architecturale tubihejeje niho rero tuzoca dutermina ama metre carré amametre kare imwe igiciro cyayo bivanye n'amadevi urumva ko duharuriye ku mametre kare nawe niyo uzoba ushaka ati je shaka imetero imwe kuri imwe bivanye na mikoro yawe uzoronka cyane niyo uzoza uvuga ati jewe nkeneye flow yose ibi yanje uzoronka Fabrice nugenda bakengurukire akazo kanyuma baza nta kibazo nikabe nakanyuma nibindi ushaka kubaza navuze yuko yoshaka kuba kwa rino soko kuri miliyari 50 gusa nyumviriza neza jewe natanze akarorero mvuga ati ivyigwa twakoze rero nimba twakoze ivyigwa byo kuvuga ati mbe nk'ubu twogira ihangari duga ati byogenda gute ivyo rero nivyo navuze mugurumva inyuma y'ukuvuga ati Fabrice turabona aho bishobora turakwizeye icya mbere wumva nari gukora cyabaye iki nicyo kuvuga ati mpuruhusha ngende kwapima ndabuko hangana mpuruhusha ndabe ama etage yo bamwe uko angana rero nico gituma ndakwereka ati ngibi bicapo ntibiri fixed iyi ni design gusa ariko abazi engineering canke n'abatayizi sinoza kukubwira ngo hazoja etage ya 30 ntarakora étude du sol nico gituma ubona leta yaciye twuguruye amarembo ati hubwo genda mukureho bijya vyose bihari ivyo vyigwa bibubunyene kugira tuce tubwira bene gihugu mwese ibi bibazo uri kurambaza ucumbaza ndaguha inyishu zigoroye ndakubwira ati gitigiri niki abazoba mu bazoba banganuku erega ibi nababwiye si vya Fabrice ni ivyanyu ni ivyanyu kiretse utazogura mu mutaye gusa ya ushaka twese ego nakoze nitwa Usenye Nora nongorera Jimire magazine nagira mbaze ikibazo cerekeye imitahe mu bijanye n'isoko y'imitahe baravuga bati umuntu agura imitahe ntarenza imitahe 50 kugira ngo ntihabe abihariza imitahe reka twashaka tubaze mbega ni imitahe ingahe itazorenza urakoze nababwiye n'ubwa mbere mu Burundi habayeho ikigega icyo bita fond icyo bita fund mu cyongereza ishobora kuba mutual fund mu cyongereza ishobora kuba hedge fund urumva kuba ari ubwa mbere bitandukanye n'ibitwari dusanzwe tuzi bisigurika ati nasiguye hasi handi umuntu acaterura miliyari 100 akacaza we kuguhonyora ngo ni kubera ufise umutahumwe no aha twese tuzoba tungana mugabira nugururiwe kuba ari bo bose ko imitahe yose ushaka shiramwo niyo wohera uno munsi uvuga ati ku munsi ngura umutahumwe shiramwo twebwe twifuza ahubwo twese nk'abarundi tuguzemwo imitahe sivyo suppose abarundi bari hanze tugakwiza miliyoni nk'amajana 5 z'amadolari
wibuke ko nta miliyoni ijana z'amadolari hazorenza kuhubaka. None wumva twicaranye miliyoni ijana z'amadolari, ibitoro ntituca tubizana, satelite ntituca tuyiduza hejuru tukigirira ubundi muhora atari limitere gusa. Urumva ntiwumva ko tuca tugura ubwato bugezweho, ifi zahora zicwa n'ubusaza muri Tanganyika tukata tuziroba. Ntiwumva ko tuca tuja muri Amerika, mbe urazi ko tugiye muri Amerika twifitiye amahera yacu tuca turusha agaciro abazungu, mugata amahera dufise ntibikuronka amahera nuko tuja hamwe. Ariko Fabrice, yes sir, turamenyera mu Burundi tubona abantu baza bagatangaza ibintu bwabo nti mu tukabona ntibibandanije abantu basaba bibaza ibibazo. Ni tworonka icyizere ko iyi soko rigira ryubakwe koko? Uyu muntu burya jewe yobanziga abagenzi ni mu munyishurire ibyo twabonye byinshi. Ivyo wabonye jewe muri Miriware muri Kamensi Burundi Village hari umwaka byatwaye tutarejeje, zijya nzu zari bwabeho mu Burundi. Genda mu Kabezi muri Lake View Paradise Estate, ubu turi kuri dare ya kabiri, project y'imiliyaridi 30. Je na banki nimwe ndaja gusaba amafaranga, byose bikogwa n'abana b'abarundi ba diaspora bene wacu. Rero ahubwo niki nicyugurura amarembo, rero ntimishidikanye nk'uri kurabaza ico nturagaruka inyuma y'ukwezi urabe, urumva ucumenga urantunga simave ndagushira muri babandi kubera kahise tubona abantu batugira ibintu ngabo nitubone ibikorwa ivyo. Ni babandi bagara ariko urumva ubu je ndabihaye mwese muvyumve, meze nka wa muntu novuga ati nahora ndira ku sahani yanje jenyene, mugure wumva ko naruye ndavuga ati twese dusangire. Suppose nk'ubu turavuze ati dushiremwo reka tugure imitahe, iyo mitahe ntibonetse tiye mvuga jewe Fabrice simomba kuko ivyo kujya ku munsi ntavyo mbuze. None wumva ari je nzoba mpombye canke niba abarundi bazoba bihombeje bonyene. Nico gituma mvuga ati ni kigega gifise amategeko akwiye, ni kigega gifise byose bikwiye. Mwumve ko na Jeff Fabrice nta na droit afise yo kujya kugera ico kigega. Hazoba ari abantu bafise ubuhinga bukwiye ku rwego internationale, ibintu bigezweho. Ego